uyavuga sheri wawe ntacyo imwe basi jewe basi uvuge mu nama uvuge ukewe urabona bose ndabakunda shaka mukobwa je nakubwiye umvise turabakunda bose turabakunda nabo sindabona abapromota b'Ingozi keretse wewe mbonye nabandi bapromota ndabona Ingozi na je nita umupromota ariko sindiwe kuri ubwo rero nta mupromota nabona Ingozi keretse wewe mbonye uyu munsi nta bandi bapromota nayo bwabona urumva muri The Brothers nta kintu cyatari je ubunga bamwe atari kugira iki atari kumugirira support nuko musupportinga tu hama ibintu vyiwe dabwizi bikaduga bikamera neza cyane cyane kuri Facebook ino nkunda kumusupportinga cyane kugira twahuye A na B baramvuna bamaze kumvuna bica misaba yuko nshobora bampa transfer yo kugira iki yo kuja hanze yes ndavuga kari ku Gasaka Web TV ubutabazi butagira imbibe. Big up my brothers, nko muranyereka urukundo rudasanzwe, nko muranyereka yuko uriko murankurikirana kandi munyitayeho, nko muranyereka yuko turi kumwe nawe nanyu gatanu kuri gatanu. Ni Angelique Lorisa Timido Onete inike realiste wa mupromoter mbere ukumbi ngaye njizi ku Gasaka ngaha nyene ku Gasaka kuri antene zirezire uri antene zazi ndizeze ngaho cyabona muri rompo neza neza uvuye muhingi Karusi Gitega na Ibujumbura anga kuri antene neza neza uvuye muhingi uvuye Gitega uvuye mu Kayanza uvuye no kumwumba neza neza ngaha muri rompo ni jewe rukumbi ni director imwe nangurusha kuri babandi bashaka kugira hahandi hamwe mvuga cyane kuri ryaterambere muri industry entertainment ni Alpha Duke promoter from Njizi ku Gasaka Mr Unique again murabona with a big boy superstar nite superstar kubera genda maze kumubona ariko ndazi sho kubuta muzi cyangwa maze kumumenya ariko ndabizi yuko uzikurikirana entertainment yo ngaho canke mu Burundi bwose n'umuntu wazigeza kumenya ni Vishu Quintana niyo mazina muziko muramumenyereye ku marezo social ari mu bantu banakurikirana abana shaka mbe ndababwira cyane gose kuri rezo social mukibagiye yuko ari n'umuntu twagiye turabona mu tuntu twishi two competition ari ibintu zo kuvugana aha tuvugana rya kwanza mbaze ndakora mutse bro yego murakoze. Sasa uri Vishu Quintana ubwira ngo ikora dukurikirana mbega Vishu Quintana ninde yavugiye hehe byo bimeze vipi? Vishu Quintana n'umunyamuyinga nkuko bisanzwe mvuka imuyinga ariko nkaba nakuriye ngaho Ingozi. Vishu Quintana avuka imuyinga ariko yakuriye ngaho Ingozi mbega Vishu Quintana niyo mazina yo kuri canke hari ibintu bituzina twubwenge mwa gusaba cyane nimukunda kutuvuga ariko ugerageza ukavuge. Je mu bisanzwe amazina yanje nahawe n'abavyeyi nitwa Sibone Mitieri ariko benshi banze kuzina rya Vishu Quintana. Yes, Thierry ariko ikatuvuga Vishu Quintana aka style his name donc kazina kubuhizi ndakite kubuhizi kubustar. Vishu Quintana wewe uwavuki muhinga uburi Ingozi mbega Ingozi uri mudukiga bro? Ingozi nta kintu mfise nkora byarase. Niwabwira kunzi bako Gasaka TV yuko watakaza ufise urakera umuhungu ameze fresh ku mahera menshi umeze sawa ariko kubwira ntu katakaza ufise umenga biragoye. Bashobora gusa neza atakintu ufise mu mufuko. Yes, tubandanye. Vishu Quintana ni umwe mu bantu nagiye ndabona ku marezo social cyane kandi abiserezo social imeze fresh kuri kya Facebook ndabona ndavuga Facebook cyane kandi ni Vishu Quintana yitabiri amahiganwa menshi aha novuga nka Limited Burundi yaragize competition Vishu Quintana arayitsinda. Aha novuga nka Refugee Band Vishu Quintana yaraparticipate muri competition kandi arayitsinda. Aha novuga nka Dream House nayo nyene basanzwe bimenyereye mu gisagara cya Bujumbura nyene ubwanje competition Vishu Quintana arayitsinda. Mbega Vishu Quintana nirihe banga wakoresheje kugira ngo utsinde iyo competition? Ntabanga nakoresheje n'ubuntu bw'Imana n'abantu bayo. Yego. Nukuvuga ubuntu bw'Imana n'abantu bayo. Yego. Nta kintu nyamukuru nabana rakoresheje. Ni competition zagiye ziraba abantu bagitabiriye batashe gutsinda kandi ubuntu bw'Imana nabuginde burabashikako. None Vishu Quintana wewe byagenze gute kwe? Sinzi numva ko nkeka ubuyubayi bwanje sanzwe nkora ngaha nyene Ingozi ariko naho ubundi ho nta kintu cyatari mba nakoresheje uretse yuko ndafashwa nanje harabo mfasha urumva iyo umuntu afashije
nanje nkamufasha ubukurikira iyo ngiye muri competition nawe aramfasha naho nyene nkura intsinzi. Yes, ni Vishu Quintana rero tubandanya tubaza vuga ni none Vishu ku buntu bw'Imana bwabura gutunza vuze nta kazo vizini ngo turabaye uratagaza umeze fresh ariko na competition vuga niti je n'ubuntu bw'Imana tuzo kuvuga usenga Imana. Mbega Vishu Quintana ubuzima busanzwe usengerahi nimba atari ibanga Vishu Quintana aravize umukobwa baba bakundana biri kumwe kubura cyane muto sinovuga umugore cyane muto yivye barabona ko atamugore ufize ni Vishu Quintana ivyo bintu mwe ubwo buzima busanzwe vipi? Je nsanzwe sengera mu madini menshi, sengera muri Katolika, muri Islam, umva aho ngeze hose ndasenga musanzwe nta dini fifa. Na cyane ko kujya kuri idini abankubona bambaye ikanzu. Birabaho birashika kubera buri gihe umuntu ajana nibigezweho kandi hose hari Imana. Niyo mpamvu sengera hose. Yes. Vishu mbega akabazo gutanyishuye kukerekeye n'umushera. Mude mu vipi? Yego. Arahari. Yego. Akazina kiyo kugira ngo yumve yuko utatinya kumuvuga mu bantu kuko aha turi kuri kamera ndibaza yuko umuvuga nange naravuga n'umuntu kabisa ntatinya kumvuga niyo wari mu bantu yonyema. Yarambuje kumuvuga, yarambuje no kumushira kuri stat ariko arankunda. Cyangwa ni muri babandi tuvuga ngo niziba dushaka kugira publicity. Oya nta na kimwe. Gusa nyene urumva ntivyemeye. Cyane nk'utinye kuvuga yari nk'uwa kane wanka ko wa mbere yo cyashavu. Yafise umwe ahari hose yiyumva. Sha ndagura je no kwisi ndakwizeye reka twibandanirize. Mbega Vishu Quintana wewe nka Vishu football na entertainment yerekeye by'umuziki cyangwa ibya filme ko narigeze kubona no kuri stage washize koko uri mu kuja muri filme bihuriza ndetse cyane ko mbona amafoto yawe waragiye ukina mu makipe agiye atandukanye n'ubu nabo kuye jya uri kurakina rokare ngaha mu ibiciciro cya gatatu ngaha mu gisagara cya Ngozi bihurira hinda Vishu Quintana. Urumva nyene burya mu bisanzwe hose no guhigira hose n'ubuzima ugiye muri kiriya ukasanga kira himbaye ugasanga uraronka urumva stadire yuko cugira iki ucuja muri cya kindi nyene uri kuraronka ariko muri aka kanya sindiko ndabona neza na neza aho ndiko ndagwa kubera par exemple iyo competition bavuga ko ubuzima bwanje buhagaze ku bintu bya competition. Iyo competition ihagaze nkaronka umugwi unkenera muri football cyangwa nkakina kugira mbe ndagirika mbe ndevita ariko kubera bivanye n'imvune mbasanzwe mfise mu kuguru ntinyemerera gukina umupira nko bawugize umwuga babandi baba bakeneye iterambere oya ariko ikintu nyamukuru hano ndiko ndabona neza na neza ingabirano yanje yo biri nimba Imana itarayihindura ni kuri Facebook niho mbona hari ingabirano yanje nk'akarorero nimba hari nk'udufaranga no mfise nimba twari twishi nimba twadushika magana ngahe nimba twadushika 100 twose twavuye kuri Facebook. Satadire yuko rero bisigure yuko campigira hehe campigira kuri ya Facebook kuko niho ndiko ndaronka amafaranga menshi ariko football nkaja kuyikina apa kuri Facebook hatariko haraza bya bintu by'ama competition kugira umuntu ashobore kugira ikiguhigana. Yego. Mbega imvune ufise narigeze kumva vyarigeze gushika iyo mvune ubo yikuye he nigeze kumva ariko aravuga ko Vishu afise imvune mbe iyo mvune yubavuye muri football nyene canke baragize accident kandi gasanzwe iyo mvune none ubuhoho bimeze gute ubwira nk'abantu bagukunda canke bakurikirana canke bakundikirana imbonesha kuri Gasaka TV? Ni imvune nagize mu kuguru ndiko ndakina umupira babaye bomvune binsaba yuko ushobora kubagwa kubana nakina muri academy ya Romesage ariko nakina muri B twari twahuye A na B baramvuna bamaze kumvuna bica misaba yuko nshobora bampa transfer yo kugira iki yo kuja hanze ariko ntivyakunze kwa mutamaci yapfa hasigaye igihe gitoya kugira bashobora kundonderera ivyangomwa nshobore kurira indege nje hanze nje mu Bushinwa bashobore kumbaga ariko ntivyakunze kubera iryo sanganya ryaciye riba turabura umuntu. Ego nuko rero ubu niyo mpamvu ndakubwira ko football ntoyikina nk'abayigize umwuga kubera harashika yaho kuguru gucomoka kubera iki amavuta ni make ariko ibintu byinshi bambwiye narakoze ariko ntivyakunze vyaranse bimaze kwanka rero ndavuga ati nta mpamvu yo kubandanya ari nka football nk'umuntu yaba yaragize umwuga ahubwo nimba rezo sociale narayikuriyemwo ariko nkakina na football ndabona yuko rezo sociale iragira ikintu imariye muri jewe niyo mpamvu rero naciye mfata decision yo kuva mu mupira ariko ryari niho nashobora kuronka message ko nshobora gukinira umugwi cyandagenda ndakina ariko
nyene nukufasha tu nta bintu vya birebire birimo. yes urumva yuko yabaye ikanovwa itari meze fresh ingozi twarahombye eti numva nawe wahombye kurusha twese mbega umuntu wese vishu akurana donc ndavyite guki akorana icifuzo cyumva nije ati ndifuza kuzoba karoro nkana ndi promoter karoro kuko n'umutananirwa twese turamwubaha canke ati je vishu ndifuza kuzoba iki niki bivanye n'ivyo ndiko ndakoreramwo kuko nka Viviana avuga nti jewe ndifuza kuzoba nka Angelina Jolie ujya mu kinyo mu mafilime wo hanze muri Amerika nkuko nka kujyara bavuga nti je ndashaka kugira industry ya film nka baje Devigane n'abandi bagiye batandukanye ku buryo mbasi ngira ku rwego rumeze neza none vishu Kintana je nabonye kuri rezo social yandika koti ya post ndavuga ngo je nkiri kumwe na mama nabona kumenge indoto zanje nizo korekaza mu mugwi wa Real Madrid kandi ni vishu Kintana avuga nti rezo social ndabona ko kuvuera football ikibabaye ndabona ko ariyo izontunga ejo mugangerageza kuca mfatanya ivyo bintu bibiri no kuvuga urumva football ayikora mugabo urumva impano yamaze gupfa byara urumva basi muri rusange kazozo urabona yuko atagari kweri iyo ngorane yashitse rezo social nirihe banga nka vishu yakoreje kugira ngo abagira followers nk'abajya kandi cyane kutubona yuko uri mu blogger no kwitwa asanzwe cyane atari cyane ariko mugabo basi ata company office kereko kuvuga niti ibintu yo tumintu byanje biteye imbere nta buhinga burebure basi ushiramo nta buryo bwishushiramo nirihe banga wakoresheje cyane ko mbona amacane yo ngaha mu Burundi kugira ngo abeniki cyangwa ashikiye kure bigoye yego cyewe usanzwe nkoresha Facebook isanzwe ariko page mpera kwigurisha bivanye n'ubukene umuntu aba yagitse narigurishije ariko Facebook yanje niyo guhera muri 2016 umbe Facebook yanje kuba ariyo guhera muri 2016 ndabese ko abantu bankurikirana nubwo no kwitoraguza nka posting utuntu tw'uburofa ngoma mbona nyine bankurikiranye ariko kandi hari abantu benshi baza ko no bankoresha na page unashima bivanye n'ukungene bayibona kungene ikora kuko je sindayikoresha kujya kuntu kwa konti sanzwe ndayikoresha kujya kuntu kwa page kuko postingira aho nshakiye hose kandi ibintu bikamera neza umva rero kuri ubwo kugira je Facebook yanje igere hajya nta bintu birebera nakoresheje natanguye nkora ibintu byo kwifotoza ariko ari ibintu byande vya blog ariko mu manager wa The Brothers Pakni arambwira ati wewe ko mbona mengo rase ibintu by'impano byo kwifotoza mengo wogumamwo ahubwo hari gihe wosanga harabaye impinduka muri wewe ku buzima bwawe ariko ndavuga ati ibi bintu bya photoshoot mengo nta hantu bishobora kugeza umuntu ariko ikintu cya mbere cya photoshoot kiratuma abantu bakumenya generation mwa murimwo barakumenya ariko iyo ugenda urakura uranduruka ukagira iki ugasanga hariho abantu batanguye kukurondera abantu baba bakuze babashaka yuko ubagira iki ubamamariza ibintu par exemple je umuntu ashobora kumbwira ati nshaka ndamwamariza ibintu ata page mfise nkoresha Facebook isanzwe nkibaza ati none ibi bintu ni kubera iki ko hariho abantu bafise ama page menshi ariko bakaba batarondewe none ibyo bintu ni ibintu urumva bidatahuritse kuko nagiye nkora impamvu novuga yuko Facebook yanje abantu benshi bagiye baramenya bamenyeye ku amafoto nagenda akora ari bizarre hari amafoto nagenda akora nambaye ukuntu nyene tunda umuntu w'umusazi urumva ndiko ndavyaza amafoto y'abakobwa bambaye utuntu nyene amakaresa aboneka tu urumva namahiti nyene umuntu aba yarakoze kugira umuntu ashobora gushika kuri cakiyene ariko abantu ngozi ntibashobora kwitahura barambwira none wewe ivyo bintu biko bikumarira iki nta nyungu irimwo none kubera iki ubandanye ubikora kubera iki wifotoza ariko muri ico gihe nabikora kugira amenyekane nabikora kugira amenyekane ariko ubu nanje harageze yaho Imana impa n'abantu bampa ubu ndabona yuko bya bintu nakora biriko biragira iki biriko biratuma bama ahubwo abantu bambwira ubwa mbere ati wewe ni kubera iki uri kurita mu bintu bya photoshoot niho ariko baragaruka bambwira ati ni wewe ingozi ukoresha Facebook naho twebwe turihenda nababwira ati ni kubera Imana ni kubera mwebwe hataba Imana hataba mwebwe Imana ikorera mu ntimushobora ntimwompaye izo like kuko izo like zanyu naho ama views yanyu naho mashya mungira naho ama commentaire ni yatuma nsinda ama competition kandi ama competition kugira ndayatsinde ni kubera iki ni kubera za foto nakora kera ni kubera za foto nakora muri The Brothers yandamura nitwa ko ndi umwana wa The Brothers hama abantu baragira iki kuko nakora amafoto ari ku buntu ariko byongera ba organiza competition yategura The Brothers
competition ndayitwara, maze kuyitwara hama yandi ma competition aragira iki arashika bandanya ndatwara uko nyene, nta kintu kirekire no banarakoze kuri Facebook tu atari kwiyandarika mu makosa mabi. Ego na cyane cyane numvise yuko The Brothers, mbega The Brothers imbere yuko mbandanya watubwiye yuko umugani wa babanditi bamwe badutwenga ubu nibo badusaba ifoto. The Brothers na Vishu ifaniki. The Brothers music ni band donc ni group tuzi yuko yaramuye umuririmbyi, ntiyamuramuye ahubwo ireze umuririmbyi, kandi umuririmbyi ngaha inoro muri lokale ni Bujumbura, mbese indirimbo ziwe twumvise zivuzwa ameze neza, rezo social ziwe zimeze neza, nawe si uwundi twomuvuga kuko n'umwana yakoze kuma afishe ubu asigaye aja hejuru ya Bagome na Bajizo ni Dabwizi bose baramuzi. Mbega Vishu niyo group arimwo by'ukuri, mbega The Brothers ku nimbu yirimwo nibihe bintu na Vishu basangiye, kuko tugiye kwinjira muri kote ya Dabwizi turavuga ku kote ya Vishu, nikihe kintu The Brothers by'ukuri mufana by'ukuri? The Brothers yatanguye ari foto kwanza, ariko barabona yuko ifoto zabo ziko zatuma zigera kure, barabona yuko amafaranga atanguye kuboneka, baravuga ati reka tugire lebo ya music. Ariko kuri ubwo ifoto The Brothers ifoto nije natanguye kwifotoza muri The Brothers, urumva kuko Pakini kuva kera yamye amanajinga mu ntuze ya mu bintu vya foto, ariko abandi baje kwifotoza bakariha amafaranga, ariko je nifotoza ku buntu. Arambwira ati uyu muhungu nubwo bimeze nk'uko arashobora kumbera ikintu, arashobora kumanyamamariza kino kintu, ahubwo reka ndamugiriye iki namushyire mu muryango wa The Brothers. Maze kuja mu muryango wa The Brothers, jewe ninjiye mu muryango wa The Brothers nko mu foto nitwa Karijo Ndifura, ariko ibindi by'imiziki byaje inyuma. Jewe maze kushika muri The Brothers, ahubwo ibi bintu by'imiziki aba ba Dabwizi haro n'undi bitwa Martine baje inyuma yacu yanje, kuburyo bambwira ati bavuga ati niwe uri imfura ubuheta umuhererezi ucucu byumva tu, urumva. Ego ibintu bya The Brothers rero nta bintu byinshi noba ngabako, nta bintu byinshi noba ndimwo, ariko The Brothers ikintu ca mbere njejwe muri The Brothers ubu, nubwo ibintu byose byanje ego nta kintu kinini bamfasha, ariko hariho akantu gatoya Pakini amfasha, nubwo The Brothers yoba yarahavuye ifoto, kuko hari ikintu kishobora kumubwira ati umviriza ndi umwana wawe, ndi wo muri The Brothers, nakuriye ngaha, nkeneye iki kintu, nimba uyu munsi byase ndashaka iki, nubwo jewe byerekana yuko ntari muri The Brothers, ariko hari ikintu kinini yandi abafasha, kuko ubu na jewe harageze yaho The Brothers kera yaramfasha, harageze yaho na jewe The Brothers Music Label fasha Dabwizi, harageze yaho The Brothers ndamumenyekanisha nanje ku bwanje, kubera ubu na jewe ndafise iki ndashobora kuvuga ati ego ubu ndakurikiwe The Brothers. Nimba hari abantu bangahe batanu fise bankurikirana batazi Dabwizi, ndashobora kugira iki kumumenyekanisha na wenyene Dabwizi akamenyekana. Urumva muri The Brothers nta kintu cyatari je ubunga bamwe atari kugira iki, atari kumugirira support no kumusupportinga tu, hama ibintu vyiwe Dabwizi bikaduga bikamera neza, cyane cyane kuri Facebook niho nkunda kumusupportinga cyane, kugira abantu bashobore kumukurikirana nkuko ndi mu muryango wiwe, nkuko turi umwe, turi mu muryango umwe. Yes, Vishu nimba ntakubeshye ndazi wa mari amashuri kuri New Life, abantu miganye barabizi, nta binyoma birimo, ariko ni Vishu ukuvuga tuvugana ubu niveau d'étude sinzi ngene imeze, sinzi ahantu ageze, sinzi yagiye ubanije muri kaminuza kuko maze imanite nimba ntihenze, ariko Vishu bamubonye mu ndirimbo ya Dabwizi nyene ijya akabombo uri gukora mu kabari bro, hari abantu benshi batiye ku mantete, none cyo mpita cyo gukora mu kabari barakubeshye cyane. Nyene ni ntuzeya ni bya bindi nyene naraguyemo nyene, Imana irambwira ati nawe urakwiriye kuja mu ndirimbo, hama ndajamwo, Imana iranterekamwo nyene n'abantu baranterekamwo ba Pakini, barumva yuko noshobora kugaragara mwiyo ndirimbo. Ariko nubwo bitageze ki hari abantu benshi bitanezereje maze kujamwo, ariko ni ikintu ciza kwiga ndirimbo kuba naragiyemwo n'abandi kuba baragiyemwo, urumva si kubera jewe, ni kubera abantu benshi. Yes, ni Vishu kugeza iyi saha
je ndamuzi ariko hariho abantu babaza ati uwo muntu vishu twahurira he vishu nuwahe ndamubona kuri zose ya posting ifoto ndetse cyane ndikunda guposting ibintu biri bizarre ukuntu mugabo biryohera n'abantu bro banagukunda hariho akantu ukunda kuvuga umuntu ari musenga hariho n'umwe mu bapromoter ngaha mu gisagara cya Ngozi aca yumva akora kuri Agora yigeze kuvuga yigeze kukandika kuri stage avuga ngo confere vishu none ako kantu kugira ngo kimbere kimbere byagenze gute ujya mu bisanzwe umuntu iyo umaze kubona yuko basi byose bishoboka yagufashije ukabona ko abantu bashobora kuba bagufasha mu bikorwa byawe ushobora kuvuga ati reka nagenze nabipfuriza kurara basenze hari umuntu atavyibuka kurara senze ariko abonye ijya message wibuke kurara usenze aca yibuka ati okay afuma avuga ati mana undinde muri iri joro umva abahejeje abasenze tu nta bindi cyane kusengera mu madini abi sabiri gusa ni nkame ni nta rusengero namwe je ntarasengeramo nk'uri mu mafungo je nk'ubu nyene ubu ndafunze cyane wegeseho yes vishu mbega wowe ubu tuvugana uri muri football ngaho muri local twaje mu division ngaho mu gisagara cya Ngozi kandi narakubonye uri kurakina mu Gasaka je koko entertainment ngaho Ngozi yose ndayiraba mbega nta ntambamizo byo ariko birigira biko biragutera bituma imindi mirimo y'abandanya cyane nk'eya mvune gatuma vishu ituma bazi mu byo oya je ibintu byo mu Gasaka football nta ntambamizo biko birantera uretse yuko ahubwo gusa imvura niriko iratuma ntifuza ivyo nifuza ntako ndabironka mu makompetition ndimo kuko ndi muri competition zibiri urumva bica bituma hari abandi baguma banyegera nk'ubu tuvugana imvura yaguye ariko nk'ubu tuvugana abantu bankorera basi byerekeranye n'ibyo bintu vy'amakompetition nk'ubu urumva bacaryamye kubera akavura c'est-à-dire yuko bacagira iki hari abandi rero bemeye kugira bakavuga ati ko aryamye reka na James yuke nkore nta kintu cyatari rero biko biranyikira ko andiko nakina football vishu hariho n'indi post je nakubwiye mvugare zose cyane zawe kuko nizo nabonye kenshi vishu yarapostinze n'ubundi coming soon ya Dabwizi ngo bavuze yuko ari muri ya band ya The Brothers nyene hamwe wakurira warererwa reka tubivuge ko kuko ni entertainment n'umuntu turimo yerekeranye n'ubundi na vishu ko shosho n'ejo kuzokubonamo twagihintu tukubajijemo indirimbo nimba neza nyimba yari titaje yari meze yari yavuga ngo sindabiuka nyibutsa gato nyimba ari ijya coming soon ijya kavuga ndirimbo ntaso ni kwaje ntaso nakabombo urumva amatero mari bizarre ukuntu none vishu ijya ndirimbo ubwira abantu bihora dukuri ariko tubivuze ko ujya umwana ariko arabizamo neza ariko arafata umuziki ngaha Ingozi izoza jyanye indirimbo izosoka kuwa gatanu hirya ejo niho itariki nka tuvuga itariki kubera ikiganiro gishobora kuja hanze nka summit nka birthday cyangwa summit n'umusese itariki zingahe urumva ni itariki 6 okay urumva yuko indirimbo ntaso ya Dabwizi zoja hanze itariki 6 sindaje ndaza ku itariki umunsi ni roka Rosis urumva ni sa okay Los Ejo ejo coming soon ya video isohoka uyu munsi reka tuba kuireba ku ma platforms ya Vishu Kintana ndaziyita ko irikira cyane Vishu Kintana kuri no entertainment yo ngaho Ingozi ikibazo cya rusangi terekeye Vishu Kintana entertainment yo ngaho Ingozi urayibona urayikurikirana ariko abantu benshi barayidoga ko yazimye ariko benshi bavuga ngo abapromoter ngo nibo bayizimike gira kintu buze kuri cyo kintu nawe je gushika ubu sindabona abapromoter b'Ingozi ketse wewe mbonye nabandi bapromoter ndabona Ingozi na je nita umupromoter ariko sindiwe kuri ubwo rero nta mupromoter nabona Ingozi kiretse wewe mbonye uyu munsi nta bandi bapromoter nayo bwabona nukuvuga muri usango uvuga nitiriye mu bintu biri kuratuma umuziki udindira nukuri ataba hari urumva Ingozi kuri Facebook urubuga rwa Facebook Ingozi ntibagwitayeho cyane na YouTube ntibayitayeho cyane na Instagram ntibayitayeho Ingozi nibakoresha twarabuze rero ikintu Ingozi abantu bitayeho umuntu ashobora kuvuga ati jewe basi reka nkiriye aka kantu kugira bazaza barankorekerana basi ndumwe Ingozi byarase nta muntu numwe afise urubuga na rumwe Ingozi umuntu ushobora kumukurikiranako n'uwiritwa ngo n'umupromoter usanga amantuze ya usanga ronka tuvyuzi tungahe ugasanga rose vyuzi 500 mu minsi 6 urumva ngaho uca wumva yuko imbuga zacu ziba ziri hasi bisigure neza na neza ko ata mupromoter dufise Ingozi none ziba hasi nyine gute
abanyamuji nyene abapeti b'ingozi ntabo. none we akabanga wakoreje nyine nakahe tubwire mbe biso kuri Agora TV afise agapaje nako karadoga n'umupromota bajuira pafisa amapaje ameze neza ba Visho Quintana ariko ugasanga donc nta na address nta post muga mwebwe ugasanga page yanyu banyene byo comedy sinama ndababona n'umupeti ngana mbona yereza ya makina filme kwa bashaki none ntafise page zimeze neza Bajya rero uzobabwire ba posting ivyabo. none ivyabo barabifise Nibaza ba posting ivy'abandi bajya abantu baguma postinga bajya abantu bariko baragira bajya bariko bajya bakina ama comedy. Nibaza uzobabwira ati murapostinga ivyanyu canke baze bakore ivyabo hama biposting iwabo. kandi bidakunda Ntibibaho nyene kubera ikerega burya izero zose no gutegura. gutegura none utegura akantu kamanyira umukoresha nyine nakahe kuko nejo nzokumva Visho Quintana afise page yayigurishije jewe vize page vize enka ugasanga imaze imyaka 3 mugabo Visho Quintana mu mwaka umwe arayigurishije yeze muri tane umwe mukoresha iribanga ahubwo nyine rivu Ikibazo nkoresheje ibanga nderekubwiye sinosura kuronka. woshobora Numva nosura kuronka gute nanje abakiriye. none ugira ngo basubscribe cyangwa basubize kwa Visho Quintana kwa Arabe kwande ugasaka na hehe none washabahe We niwashaka kuvuga ati ndashaka kuduza page yanje canke YouTube yanje uzombwira nibanga apana kuvuga ngo ngurumva ngo nkora uku ngurumva ngo bimeze kunuku none wumva ndabivuze wumva nosubira kuronka kagasabuna zawareka ntacyo tubibike ndumva yuko ari kakangorana reka tubibike ntacyo tuzabivuga na inbox Visho Quintana filme n'ingozi irahari ariko iyi mu bintu bitariko birahabwa agaciro kandi ivyo bintu byaramuye abantu twukije abatare mu Burundi benshi bo ngaho ingozi bari bati n'abandi bajya bakoroma abantu benshi bari bujumbura kubera filme bavuka n'ingozi ni benshi y'umuziki urabona yuko wazimye Burundi none filme yo basi na cyane Visho twabonye yuko ngari marimwo ashaka kuzojamo basi yo basi niko murayikorera iki kugira ngo basi tuma bariyo tara y'abanyengozi nkuko nibujumbura tugiye babitubwira yuko ingozi mwe mushaka kina filme umuziki mwuheba none basi koko nakaye kantu muko murakora kugira ngo filme basi gira akanovela muri filme ngiyemwo niyo filme ya mbere novuga ko nzoba ngiyemwo ko niyo filme ya mbere novuga ko noba ngiyemwo abantu benshi banza hariyo nigize kujamwo ariko nari nkiri hasi cyane nubwo atari cyane gose umwanda gawe ego ntihari cyane ariko ubu rero niho twumva yuko ifilme ngiye kujamwo nkeneye yuko abantu bose bazoyibona tuzogerageza uko bigenda kose dupfume tugire iki abantu bapfume bayibona nubwo bazoba bangahe ariko filme babone yuko ati Visho Quintana ari muri filme y'urukundo Visho gahore kameze gutubwira ngo dukikirana kuko hari abantu nabonye wagira ama screenshot umenga bagiye commentaire zo kubona kumeka kaza bakanu kari bizarre ukuntu Visho Quintana bafise hore imeze gute komeye cyangwa zo bakundanye naka je baguma bambwira ngo rore ngo gukina yo kurya ndayishoboye kubera nashizeho aka video ndiko ndafungura ariko nta muntu numwe yo kwa nkarore yo kurya nibibaho niba guhibijumbu kugibijumbu nawe bagwaguhibijumbu nta na kimwe gusa byakunze kandi ukabona yuko ikintu kiko kiraboneka muri iyo filme ntaco ukira irore yose baguhaye ishoboye urayikina ntaco yes gatubyiteke Visho kuri hore yo kujya je ndamwivuje nka director w'iyo filme sikoje tujya n'uturensera umuntu aba basaba yakoze agasanga twaryoshe hamwe umuntu akacagira iki bakaca bagakora ugasanga byagenze neza naho ubundi hoho je simba ndiko ndarya hoya cyane Visho ntanajya ndarya Visho Quintana navuga imuyingo bari ngozi entertainment y'ingozi urayibona ni muyingo urayibona ntubazo tubinguma ndakubaze nka Visho compara entertainment y'ingozi ni muyinga ico ni cyambere cya kabiri ucumbwira nimba wayikompaye aho nimba muyinga iruti y'ingozi canke ingozi irutwa ni muyinga ucuvuga bipfira he gusa donc entertainment yose tuvuga football turavuga filme tuvuge n'umuziki tuvuga ivyo bitatu uyikompara uboneti ni iri ku rwego rwiza ndazuza gushobora kuvuga nk'ingozi uvuze ni ingozi bipfira he kuko zose urazi ni muyinga urayizi bipfira he je nakubwiye ico kintu burya mu bisanzwe burya ibintu vya rezo sosiyo basaba yuko umuntu agira iki yikura mu bwenge akaba umuyuwayi burya utabaye umuyuwayi ntukorako je kwandibuka ko kera narigeze kubanerekana amantuze ama match ya direct ari karaba kandi hari kuri page yitwa Ingendenze
ariko page kubera bwa bukene nyine nkuko nabikubwiye nagiye narahise nca ndayigurisha mu minsi iheze niyitwa no nayigurishije ariko umuntu nayigurishije ko akora muri Silence Vibe ariko rero burya buri gihe ikintu cyose utarekuye wakira udahombye ntiwunguka burya niko bimeze no muri ibi bintu byacu umva rero mu bisanzwe umuntu wese ngaho Ingozi yaba wa mwana basi yigira yuko ari umuntu wahatari abona yuko abashoboye kuri rezo sosi ikintu akora ni ukwifotoza ni posti tu naha bibera niki ariko ntabashaka wewe kwinjiza kuko abantu benshi ibi bintu tubikora kugira twironkere basaba nabashaka kuronka kanoti abantu benshi abanyamuji benshi ibi bintu tubikora kugira twironkere tumenyekane mu ntara za hariya hirya kugira abantu bashobora kutubona bavuga ati uya muhungu arakaze bisharakaze ariko ni wambwira ko nkaze ntariko ndabona ikintu ndiko ndaronka mu mufuko ntaco bimaze ushobora kubona ntambuka ameze neza nifitiye ibibazo by'amafaranga ariko ukaguma ubona kuri Facebook kuri za hehe ntagase ntumenye yuko mu mfuko atakiriyo urumva rero mpamvu ndakubwira ati haba Muyinga haba mu ntuze ya mu Ingozi haba na hehe no mu Kayanza avuye mu Bujumbura yes Vishu Quintana nawe utangishije ku kibazo nenda kubagije sawa gutarika tubandanye numvise ahantu wavyuriyanse wabifobetse kadogo mbega sivyo nka Vishu Quintana naho wanse kumbwira oya kwanza cyo ndagiherezako Vishu Quintana ibaza akabazo yishure jewe kubera iki Vishu Quintana ageragezwa kuba azwi n'abantu benshi ni kubera ubuyu wayibwiye Vishu Quintana n'umuyi wayo ubu tuvugana niko novuga utigize umusazi usara utakambira abantu naho ugera yes akanyuma Vishu Quintana usuhuza abantu bagukunda gukurikirana donc abantu ufise ku mutima wewe ni batagukurikirana batagukunda mugabo ufise ku mutima ukunda uvuga nditi ndasuje naka ariko nibagire sheri wawe oya abantu bose ndabakunda kana na sheri wawe ndi inshuti ya bose abo kantu burya je sindakeme inshuti ya bose gute kandi je twanka oya we nitwankana oya turanga ntuba wantumiye oyerega kugutumira sikubena kuva tukundana je nshaka kuvuga ati je mwasi wawe yokuza ruhande nzakine uvuge ibisanzwe none n'Imana na Shetani nuzi yuko bahora bakundana ariko twavyumva ubu bari hamwe ubu mugaye yezo ngo yaramanutse ngo mukuzimu kwa Shetani yari ubu basa yaragiye baraciyaringa baragira ka brother fair barakora muno ubu yaravuye ariko yaragiye nanje uraza kuhava no turagumanura hapa ndagenda muguru umva nico kimwe numva nawe turakora munoke diva party uyavuga sheri wawe ntacyo imwe basi jewe basuvuge mu nama uvuge ukewe je urabona bose ndabakunda shawa mukobwa je nakubwiye umvise turabakunda bose turabakunda nabo baradukunda basi soza ntacyo mama we na papa we nimbagihari no ntabagihari basi bene wanyu nabashika ndabasuhuje nyine nk'amazina nyine wanyu yitwa Amos Amos ndagusuhuje yes Vishu Quintana akabazo kaja kuba gasozera byose nirihe defo wewe nk'umuntu twakwitwa umupromoter uvuze witwa umupromoter kuri zo sosiyura ko urashaka gupromotinga na wewe nirihe defo utora entertainment yo Ingozi hereye kuri film music n'umupira nihe defo utora abayirimo no kuvuga abaririmbyi bakinnye umupira n'umukinnyi wa film muri rusange icyo twibandaniriza tuje twirangirira noto iyo defo nuko atana bahari bakora ivyo bintu hani Ngozi no kuvuga nta n'umukinnyi wa film n'Ingozi ahari nta n'umukinnyi w'umupira ngo ahari nta n'umurimbyi ahari bariho yego bavugira rero batora utwo defo kurumva bariho urabazi filme ntavyonze umupira nawo novuga ko ari fresh kwa message Ngozi na Ngozi City hama filme nayo filme bavuze katayozi mu muziki filme tembo nari sawa biragenda neza abagitere bahari nta makosa zirashika kure kiretse bo bifitiye udukasa twabo hagati yabo aba manager babo ntarabe
Rashika Alabe nene muri music niyo yazimye ku rugero rw'uko umenga ni nk'ibujiri iheze apana ibujiri zimwe riheze music naho gira ikintu bivuze music yazimye nubwo bariko barakora bakaca bagira bagenda ibujumbura kubera burya yuko urakora umuziki ukacuguma ngaho Ingozi ntaho gushikana burya keshi uzurabe n'umuntu iyo ariko arakora filme aranduruka akava akagenda muri ntuzeya aho biba ariko birabera ku mugwa mukuru arumva rero kuri ubwo rero sinokubwira ngo music yarazimye oyirikiraba iragenda neza kuko urabona ko badabwizi nabo bandi bariko barakora umva rero ko bariko barakora aba bana n'abana batoya bariko baragira iki bariko baraduza industry ni ukuvuga yuko imbere niwo tuzoba dufise canke urabona bakiriku ni fresh ba masterendi anako ari fresh nubwo masterendi mengo ameze ukuntu ariko arayumba urabona yuko yarakoze turamwibuka n'umuntu yatumye Ngozi bayimenya mu muziki kiriku niwe afise drapo bungaha ngaha Ngozi urumva rero ariko arakurikirana n'udabwizi n'abandi bana rero ko baraza bakurikira inyuma ya Dabwizi urumva byose industry y'umuziki ni fresh biko baragenda neza abamiro muziki nawe ni fresh wayanze kumuvuga atari Dabwizi sinaza kumuvuga ko atari Dabwizi ni umva ico nico kintu rero abantu bose bibagira ngo singirira support ngo Dabwizi ngo wenyene kandi niba kubeshera je nivyo none uramaze gupostinga coming soon ya Miro Miro nuriyo Miro namaze kwishira kuri status ya WhatsApp none ya WhatsApp Facebook na Facebook uramaze gushira ko link ko vishu Facebook ibi foto apotindira igira je nk'ibihumbi nka 2 n'ubu buno bwana na mana yishize kuri status narayishize kuri status kuri Facebook yose na Instagram hamwe na WhatsApp hose na Facebook Miro urafitanye imigenderanire na Shagi niza kandi Shagi nta kibazo rufitaniye tumeze neza yes Shagiro comedy ndibutsa yuko Dabwizi wumva afise ndirimbo shasha mba ndabibutsa yuko ari kuva munagenda kuri YouTube yabo ni The Brothers Music canke ni Dabwizi YouTube yabo wandika Dabwizi urumva YouTube yiwe uragenda ura subscribe kugira ngo kakuba kazo wa mbere kukabona tubibuza yuko na Miro Music nyene ngafise akarimbo gashasha ngo yuswe birete nawe nyene urumva kuburaja kuri YouTube yiwe ura subscribe kugira ngo tubashigikire hama nama mbona urabizi nk'aba comedian twivuga baba bafise ibintu burgiye bariko barakora urumva bashaka imore mu materi ntambwe baronye inoti nabo bagura imodoka bro twibuza yuko n'abarabe bafise nka Zaineza TV arafise Top TV barafise n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye zayibaze nawe murebe nabo nyene mu bashi BFF ndo murebe mu bashigikire niyo karo gusonda subscribe ngaho gasaka bitibije none visho yego ni sawa bandanye babakurikirana cyane gose na cyane kari yo televiziyo ya mbere urukumbi ngaha mu mujyi kiratuma basi bimwe bimenyekana ngaha rero nibuka yuko nitwanjirike Oreste Timidon ndetse nike mwe urukumbi ngayinjiza zuka kuri antene zirezire ngaha muri rompo yavuye Gitega canke Muyinga suza Galaxy Suleiman ari Gitega ndabashimira ndibuza ko n'umutumire twari turi kumwe yitwa gute Bishukintana rero ndabashimira ndabasezerera ndabibutsa yuko ari gusonda subscribe nabindi kasuze na cameraman nawe acha yivuga sinko ndamuvuge zina ja abre shu